This is Rukundo Voice and Limo TV, Love in Motion. It's a lifestyle and it is a movement. Abantu barakunda kuvuga ngo ibikomeye biva mu bikomere. Ivyo bintu nibaza ko ari vyo. Kuko iyo umuntu yakomeretse, iyo bitamwishe biramukomeza. N'abongereza bavuga ngo what doesn't kill you make you stronger. Nuko rero umuntu yavutse, hari abakomerwa amashi, hariho n'abanyegezwa. Abo rero nibo tugiye kuvuga. Abo banyegezwa rero ntibaba bashatswe, ntibaba bateguwe, bitwa amazina menshi nkunda kubivuga, ibinyendaro n'ibindi. Abo rero banyegezwa inyuma, bashigwa kw'ibitenge ntiberekanwa. Ico kintu umwana kimutera igikomere ataramenya n'ubwenge. Uko bakura bagenda barakira kimwe kimwe. Hari ico bita abando, guhebwa, rejet ni nko gutabwa, trahison ni guhemukirwa, humiliation ni kukumaramaza, na injustice akabonero. Ivyo byose uko umwana agenda arakura agenda arabibona, ariko ni ibintu bishobora kumukomeza mu gihe abishize mu ruhande novuga rwiza, rutuma akora n'inguvu nyinshi, rutuma agira inguvu zimushikana ku kintu cyose yumva ashaka. Kuko utabigize gutyo, ibi bikomere nyene nibyo biza kukugira umuntu mubi, kandi ibi bikomere nyene nibyo kubiza kukugira umuntu mwiza. Rero uricara ukiyumvira ugatora neza. Iyo umaze gutora neza rero, hari igihe bishika Imana ikaguhezagira ugatera imbere kubera wafashe inyifato nziza, ukagaruka ugafasha abandi, naho uba wumva ko hari ibintu biremereye waciyemo. Iyo ugarutse rero gufasha abandi, aba ari umuhezagiro muremure munini gose. Jewe igihe nkora iyi mbonesha kure Limo TV, nifuza guhamagara abantu bavutse gutyo, kuko ndabatahura, kuko ndabumva, kuko nzi ibyo baciyemo nk'umwe muri bo. Nashaka yuko basohoka bakava mu hantu binyegeje, mu bantu, mu gikoni, mu guhindura amazina, mu kwitwa abana banaka kandi atari byo, bakinyegeza muri societe, bituma utabawe kandi na bya bikomere utabikira. Rero nagira nkubwire nti ba wewe. Rero genda, sohoka, niho n'ibikorwa bizokwitaba. Rero twe twaje kwigisha iki kibazo kugira abantu bagitahure, arababavyaye, arababareze, aribo nyene bitahure, eka n'uwo ari we wese yumva ko iki gikorwa ari ciza kandi iki kibazo kihari, abantu bihoreye. Niho rero tuvuga tuti love in motion, urukundo rubandanye, kandi rwonyene nibwo rutuma umuntu aba ico ari ico uno munsi. Rero ntukibaze yuko utoba warashatswe kuvyibona n'amaso n'abantu, ukibaza ko n'Imana utari yagushize kuri programme, wari kuri programme. Rero raba neza muri ivyo bikomere ucamwo, harimo programme yawe, uyikurikize, ugire umutima w'ubuntu, umutima wo gutera imbere, umutima wo gukunda abandi, ukagaruka inyuma kubafasha. Jesi numva nk'umuntu yaraciye muri ibi bintu atokwibaza abandi ibyo babari muno munsi. Rero nawe we nuko nyene, ntukihebure, ntiwibaze yuko utari intumwa, uri intumwa. Aho nyene uhagaze niho hari ivyo Imana yagutumye. Ejo tukagabanya umubabaro uri mu miryango, uri mu bavukanyi, uri mu bantu benshi. Rero
icara hasi urabe ico Imana yagutumye kiva muri ivyo bikomere, kuko ibikomeye biva mu bikomere. Ico gifate nka nkama kandi urabishoboye.